nibaza ko ndabivuze mu majambo makenya ni yereko Imana ashize muri jewe nandamanyanye igihe kinini cyane mugabo en 2016 niho jagiye gutangura officiellement bisigura ko ashatse kuvuga ko wari umwana none uvuze hama ikindi kibazo Cece yarakuze kudusomba twese yitwa gute AMI PRO MC AMI PRO DMC niwe yantelefone hari morning ndavyibuka mu gatondo arambwiye ati gutega mutati ni fresh ati Levixon ramuzi ati namuyoberwa gute n'ubuntu bwiwe jinirata ijambo giwe rimara inyota je mu ijambo ryashitseko nabaryubakako kakabuto gato nyoni zarikako wereka gutinya agura amahema terera urusenga gatonda tukwebaza ba kubw'ubuntu bwawe turaguhimbaza iki byagezwe bitashoboye gukora kuko bifise intege nke kubwa kamere ubwabuntu bwawe nibwo bwaje ubikora bunarenza kivyo niyumvira nsengera oya nta mpungenge yo kuzimira unongorera mu nsinzi yawe rugira yo bakunzi ba Flip GTV turabaramukije mwese abariko baradukurikirana abakunzi bacu shalom kubakizwa sinzi nibindi nka salamu alaikum kwa mizilma turazika abakunzi bacu bose mu mpinga itandukanye badukurikirana turabakunda kandi turabubaha tungera tubahereza ikaze muri kino kiganiro cy'uno munsi ni MP promoter kuri mic behind camera muramuzi ni MC Blizo +257 uno munsi dufise aba guest dufise abashitsi biteka kandi twari tumenyere twakira umushitsi umwe ariko no munsi twakiriye umugwi twakiriye team twakiriye bakunze kuvuga ngo ikivunga ariko sinzi ko ariko mu bitahura reka ndabaramutse ni Victoria's team mbanza kwanza kubahiriza ikaze murakoze cyane ni sawa ga sister amahoro meze neza yego kijana namahoro cyane je ndabona no munsi musa neza muraberewe sinzi ko navyo nyene biri mu mpano musanzwe mufise murakoze cyane twagerageje kwikwiza uke none oya cumbwira mwagerageje kwikwiza iyo mutikwijije kwanza yimeze gute oya reka nibarizo ntuhave umubwiye iyo mutikwije mwambaye oya nibishika oya gusa reka ndabakeze vraiment mwambaye neza sinzi ko navyo nyene biri mu mpano musanzwe mufise basi iyo ntaye twaduze urumva mwe mumenyereye nyene icyambere reka mbanze ndabaza ingene mwatanguye umwaka wa 2022 kuko turacyari mu ntango hari abantu batangura umwaka umuntu agatangura umwaka ari mu kabare umuntu agatangura umwaka ari mu ishengero umuntu agatangura umwaka ari mu bintu bitandukanye Victoria's team umwaka watanguye muri hehe watanguye muri mu biki twe Victoria's team twatanguriye mu rusengero dusanzwe dusengera muri True Revealed Church mu buryo twatanguye umwaka turi mu muhezagiro idasanzwe twari muri mimshaka n'ubu tukiri mwo mpaka oya uvuze mimshaka kimengo ekisa mwarayibagiye kimengo oya gusa igituma avuze mimshaka niko niyo yaheruka gusohoka ikindi nacu umwaka twebwe hari haciye iminsi nk'itanu gusa tuvyaye mu bebe wacu yitwa Kainos rero twari mu munezero udasanzwe uko biri kose twari mu munezero udasanzwe twatanguye umwaka neza ego uvuze ko mwatanguye umwaka neza cyane cyane mwawutanguriye mu ishengero kuri mimshaka nyinshi sana z'akaga icyambere reka mbaze kumbure hari abantu batazi amazina yanyu hari umuntu usanga azi Victoria's mugabo atazi peut-être naka yitwa gute mbega ujya muhungu muremure bayitwa gute mbega ujya muhungu muremure imeze gute urumva ugasanga ni ibibazo byinshi reka dohere kwanza hajya aye mwitwa gute ga mufason Abeli Victoria's team urumva hariko Victoria's team David Victoria's
Bonheur Victorious. None amazina yanyu je mbona umengo hariko akantu nyene k'izina ryawe akacakurikira Victorious. izina ry'umuryango Izina rya famille. No de la famille. Arana no de la famille. Yego. Sigura ko turi mu cyamu dufatanya. Iryo rero izina ryacu. Nituva murumba tuba dufatanye. Icambere kwanza ngomba mbaze dahera kuri Bonheur ngomba mbaze mbega Victorious team yaje gute byagenze gute mbega mwisanze muri hamwe bigenze gute? Victorious team yatanguye neza na neza 2016 niho twatanguye officiellement ku mugaragaro ariko novuga nti Imana yarahaye yerekwa umurongozi wacu ariwe David hama uko twagiye turahura sinzi no bifatanya muri no mwanya mugabo kimwe nuko Imana yaradukominitse twese turifatanya niyerekwa hama Victorious team iratangura nuko yatanguye 2016 ego. Wewe David ndumva ko ari wewe wegeranije igikosi cy'abantu wegeranije umugwi nawe ushobora kutubwira ahantu wakuye iyerekwa ahantu byavuye kugira ngo ushobore kwegeranya ugwaruka ko mbere nabantu benshi bafise impano ariko bidakunda ko bashobora kwegeranya ugwaruka kugira ngo bashobore kugira icyo bamariye urundi gwaruka mbega we byagenze gute? urumva uvuze ngo kwegeranya ugwaruka ni sendika y'ugwaruka Sunday school nibaza ko ndavuze amajambo makenya ni yerekwa Imana ashize muri jewe nandamanya igihe kinini cyane mugabo en 2016 niho byagiye gutangura officiellement hanyuma mu buryo twagiye turahura muri cercle yacu usanga hari nk'abaririmbyi benshi mugabo ntibisigura ko bose bategeza kuza muri Victorious team ntibisigura ko bose bategeza gukorana natwe ariko nimba Imana ishize yerekwa muri jewe itegereza no kubikomenika no ku muntu wese azogira icyo aterere kubwiyerekwa kubera ko ntibikunda yuko ushobora kuza gukora mu kintu mudafitanye isana naco utegereza kuba muhuye quelque part so isinovuga ngo je nararondeye naka ahubwo bo bakurikiye yerekwa na je nyari sanzwe riri muri bo ego bisanga mu cyo kibanza bisigura ko niwabaye buba force cyanye bubibashiremwo ariko nabo nyine basanzwe babifisemo uruhara basanze babyisanzemo même nta n'umuntu numwe narondeye nta n'umuntu numwe yandondeye uburyo twahuye sino bikubwira en fait twahujwe niyerekwa tout simplement kuko no kubwira ati Bonheur yahora za muhira tugatera freestyle tukagira gute Axel Kesi Aberi Cece ugasanga abo twahuriye mu rusengero nta nuko twari tunazinanye urumva bari bakiri yo ndabihoze nagira oya akajamo nagira mvuge twari tuzinanye akanye hakanaga oya uyu gusa nenda muzi nk'umupeti nyene yo ngaho yambona nk'umuregera mbonye akajegomye yakubona nk'umusaza nyine na kawuse tu bagatinya no kuramukanya mugaye Imana irabikora ubu turabagera oya reka ndamwibarize ivyo bintu avuze nivyo cyane wajye yuko arankihakaye arakwihakanye bisigura ko mwari musanzwe muzinanye mwari musanzwe mwicarana n'ibindi bisigura ko ashatse kuvuga ko wari umwana none uvuze hama ikindi kibazo Cece yarakuze kudusumba twese ndumva ko ari long histoire reka mbaze gato mbega byaraboroheye nkamwe bw'abigeme kwisanga muri mu miyabaga y'abasore none si miyabaga mu batama reka mvuge mu batama abajene none abajene tuvuze abajene mu gifaransa abajene bisigura mu gifaransa ni jeune aha niumva none ama mu kirundi na abasore none tuvuze imikangara n'ikirundi cyumvikana none tuvuze imiyabagana muyabaga n'ikindi kintu reka dufate umujene cyane reka dufate umujene byagenze gute kugira ngo mwisange murimwo kuko nabonye harimo abigeme batari bake yego byagenze gute
nk'uko yabivuze David ntitwabayemwo par hasard kandi ntiyadutoye ngo mwebwe barimwe muza muri Victoria's team oya twahujwe n'iyerekwa nk'uko yabivuze hama ko twiyumva neza ko Victoria's team nitwifata nka groupe mugabo twifata nka famille n'umuryango nk'uko bagiye barabivuga yego umuryango wa Victoria's team hama ikindi kibazo hari ibibazo byinshi abantu bantumye mbaze mbega ndumva kumengo uno munsi wagutonyogire ko navuga izina ryabo ikibazo cyabo oya tuvugane ukuri abo bantu ko dusaka platform gamuko byiba oya tuvugane ukuri mufise abonnement nyinshi kuri YouTube none mwomenya abantu bose bagize abonnement bonere mwobamenye ndabizi biragoye baza David urumva aha okay reka mbaze David ndumva ko ariwe muntu wa mbere yitwa ko azi ibintu kuko niwe fondateur bose barazi okay gusa ikintu nshaka gusaba très intéressant même bagutumye biraryoshye cyane barakubwira akazina kabo n'ikibazo bafise okay ari wambwiye je mbona umengo muriko muraziraba kandi ibinyobwa ari ivy'wanyu canke tubanze tubisengere kumbure nitwe twabisengeye ngira hama iciyumviro izina rya Victoria's team byagenze gute turumva ko ari izina riri mu rurimi rw'icyongereza ariko hari abantu batumva icyongereza mbega Victoria's team gisigura mu kirundi ni umugwi w'abanesha ego hama umugwi w'abanesha mwese mwisanze muri abanyenkomezi mwisanze muri abanesha si ibyo twisanzemwo ariko ni nuko twavutse tumeze cyangwa umuntu avuga ngo cyavyeho n'Imana cyose kinesha isi iyi niyo nsinzi yanesha gisi no kwizera kwacu so ni twavukiye kunesha twavukiye kuganza twavukiye ni izina ni character izina si kintu bapfa kukwitira uko nyene ariko izina ni kamere bisigura ko izina ari kamere bisigura ko izina mufise ariyo navuga ko ariko mumeze ariko muremwe ariko ariyo bumba mukozwemo ucugiga kuvuga mu ndimi hama Victoria's team mwisanze muri mwishengero iryahe mwisanze muri mu muryango uwahe w'ishengero nk'ishengero ritureze gushika no munsi ni ishengero ryitwa Truth Revealed Church rongowe n'umuvyeyi wacu Prophet Sinagaye Evra niryo twarimwo niryo turimwo niryo ritureze gushika no munsi aho mugeze ninde supporting Victoria's team mbega Victoria's team ufise uwuhe mu manager asanzwe awufasha uyo mugwi gushika uno munsi kugeza ubu nta mu sponsor tugira tumanaginga mu bikorwa byacu uretse Imana yonyene Imana yonyene ni dushigikira gushisa n'ubu ariko hagize n'undi wese agomba gukorana na Victoria's team arahawe ikaze cyane kugira ngo dushobore gukorera Imana muri no yerekwa ryacu ahawe ikaze mu mugwi canke ahawe ikaze mu kazi Victoria's team niyo ndirimbo ya mbere mwahereye ko mbega vyagenze gute vyari byoroshe kugira ngo muyikore canke vyari bigumye twahereye ku ndirimbo yitwa abanesha muri Christ turabanesha bana it was wonderful twarayisohoye tubonera boostinze mu kanya gatonya hanyuma ibica biduha n'inguvu zo kubandanya gusa icyo abantu batazi no kujya bumvise yasohotse si ya mbere twakoze ntiyanasohotse yari suforme y'abafite oya yari iryoshe ahubwo habaye ikibazo cya production yayo ntituza kuvuga aho yari yakorewe kugira ngo ntitwave tumuvuga nabi ariko gusa production yayo ntiyari imeze neza kandi byitwa ko twari tugiye ku muntu abizi hanyuma mu nyuma turavuga ati bandika ikintu twogitanga cyo turakora iyindi dukora ijya nyene kirasohoka Imana itugirira ubuntu abantu barayikunda bica biduha n'inguvu zo gukora izindi zikurikira sigura ko mu mikorere ya Victoria's team mwagiye murabona ikiganza c'Imana uburyo bwose mwagiye murakora ibyo mwagiye murakora ndetse n'ibikorwa byose mwagiye murakora mwagiye murabona bigenda neza
Victoria's team murakunze gukora indirimbo mukazikorana n'amasanamu yazo kenshi amasanamu yazo abasa neza, amasanamu yazo urabona ko ari amasanamu yakozwe mu buhinga buteye imbere, mu buhinga bukomeye cyane. Mbega nubuhe muhinyanyuzi ahinyanyura amasanamu ya Victoria's team? iya mbere ubwenge yakozwe na Prince Mushindi, mugi zakurikiye zakozwe na Oli Black. Ego Oli Black muri JC Production. Bisigura ko gushika uno munsi niwe muhinyanyuzi agihinyanyura indirimbo za Victoria's team. Ego cyane, Oli Black turakorana mu bintu byinshi kandi turanamushimiye, shout out to him, akora neza. Niyihe ndirimbo yabatwaye uburyo bwinshi, amafaranga menshi, ubwenge bwinshi, freestyle nyinshi n'ibindi byinshi niya vuga Ekisa gatatu. Ekisa Rakoze. Cyangwa mvuge ibiheta ngabondwi. Ekisa ni featuring muri kumwe na Levixon. Levixon n'umuririmbyi akomeye cyane, ndetse benshi buba hano muri Afrika no muri East Africa nk'umuririmbyi akomeye cyane. Mbega vyagenze gute, vyaje gute kugira ngo mushobore gukorana na Levixon? Levixon twakoranye ubwa mbere n'umuntu twakunda, twari tubonera kure, and then twumva ngaza mu Burundi turavuga ati okay it's fine, evenement yajemo natwe twari tuyirimwo. Hanyuma nibyo twahuriye muri iyo boro, mugabo ikintu cyaduhuje muri collabo ni yitwa gute, AMI PRO, MC AMI PRO, DMC niwe yantelefone hari morning ndavyibuka mu gatondo, arambwiye ati gutega mutati ni fresh, ati Levixon uramuzi, ati namuyebegwa gute, urumva ati twavuganye ejo twaririrwanye, rero hariho donc arashaka ko hakugwa indirimbo n'umurundi, ati mwege muri twe kubikora, bati tubunyene ndaje. Bisigura ko nta n'umusegonda wicaye sinzi, nta byiyumviro byinshi warinze kwiyumvira. Avuye kumva ati birashoboka nishuye ngezi yari wacha turagenda, moteri yashikiyemo, turavugana byose. Uwo munsi tuvugana niwo munsi n'abandi ba telefone, aho byo muri mwe byose mubireke tugirukange kwa Trick. Indirimbo nitweze tunayandika, nitwigeze tunayitegura, nitweze tuyipanga, twayikomporeje studio, twayiteguye byose, twazandikiye muri studio, tugeze kuvyandika cha turarecording aho nyene. Umva twarecordinze twakompoje turi recording. Hanyuma indirimbo naho turamurungikira kuko twarecordinze tarahari, yarari muri conference de presse iyo evenement nyene yarajemwo. Ahejeje turamurungikira, arayikunda sana, avuga ati bana nanje am coming ubunyene mukanya. Acharaza nawe ara recording ivyiwe, ndimbi cihera uwo munsi nyene, kisoka heze iminsi 2. Sigura ko ibintu mwarakwakwaneje bijana n'umwanya nyene byihuta ku rwego rwo hejuru. Ndumva ko ari indirimbo iryoshe, ndumva ko ari indirimbo itesa byatari. Ekisa gisigura. Ekisa bisigura ubuntu mu Kirundi bisigura. Ubuntu ni mu Kirundi nyene. Ubuntu buguma ari ubuntu. Kenshi murakunze gukoresha amatayitu y'indirimbo benshi badakunze gutahura. Ekisa kiri mu rurimi ugwaye. Kiri mu Kiganda. Ndamuje mu rumengo sihari. Niho ndi. Ekisa ni mu kirimi c'Ikiganda bisigura ubuntu bw'Imana. Gisigura ubuntu bw'Imana. Murakora ubuntu bw'Imana ariko muca mushima ko mushira mu kirimi c'Ikiganda. Mbega byavuye kuko Levixon ari umuganda canke byabaye nk'iyerekwa nyene muravuga ati iyi ndirimbo turumva ko twoyita uku mu kirimi c'Ikiganda? Kubera ko twari twakuranye kandi n'umuganda twumva titwa twoyigira ururimi rw'Ikiganda kugira ngo nabo mu Buganda bashobore kubitahura. N'abaganda bashobore kubitahura. Ari abaganda ubu nyene bariko baradukurikirana kuri Flip TV, nabo nyene turabakuriye inkofero, mukomeze gukurikirana ibikorwa byacu. Murabona ko twicaranye n'abandi baganda mugabo abarundi abaganda b'abarundi, kandi urumva ko tuguma tuvuga Ikirundi kuva emission itangura gushika ubu turacyari mu Kirundi. Mimshaka
Mimi Shaka ni indirimbo irutse gusohoka, indirimbo yakunzwe n'abantu isinzi, indirimbo n'ubu bakivuga ati none why aba baririmbyi baguma baduhereza nyene utuntu nyene tumeze fresh nyene muga utuntu dutahugwa n'abantu nyene babona mu isi y'impwemo muca muvyumva namwe Mimi Shaka gisigura iki? Mimi Shaka bisigura onction de multiplication, onction de prospérité, ni amavuta yo kugwira, amavuta yo kwaguka, ni aza ko gisiguye n'amavuta nyine agufasha gutera imbere mu byo ukora. Ego bisigura ko ari anointing igufasha mu byo ukora byose, igufasha gutera imbere mu buryo bwose. Mimi Shaka hari abaririmbyi bamwe twabonye batari ngaha mu Burundi, ama image yagiye aracamwa ariko mbega bimeze gute? Kumengo ni bari hano mu gihugu cy'u Burundi, mbega Victoria's bo barayisize, mbega Victoria's bo bazoyigarukira, mbega bimeze gute? Ntibigeze bayisiga, baracari muri Victoria's turi seti kujya vyamye n'ubu niko turi, kiretse ko gusa batari mu gihugu naye ndiho ibindi byose turabikorana, yaba ibikorwa, yaba ama projet dupanga, yaba ama pro ya dufata, yaba ibintu byose dupanga tuba turi kumwe nabo, cyo gituma mubabona no muri ziya ndirimbo. Donc isi yaranateye imbere, biroroshe ko no muntu yo bari mu gihugu hanze igihugu ashobora gukora. Ego ndumva ko muri abantu indwi, igiharuro indwi gisigura iki? Ukunengesera ko bomana ivyuzuye. Mbega iyo biba ngombwa cyane uwundi muntu wari wese afise impano yo kuririmba, impano yo gukora, mbega byogenda gute kugira ngo mushobore kumwakira mu mugwi wa Victoria's team? Reka mbaze hariya ndabona umengo si hari, bimeze gute? En fait nibaze ko turiko turakira, uretse gusa yuko Victoria's team si seti gusa aba nibo bitwa ko twe twatanguje, mugabo hari n'abandi batoyi bacu turiko traininga. Umva rero uje ushikira muri abo bandi, mugamba barinze bavuga igiharuro seti, ni kuvuga yuko hariho kunengesera nyene twarujuje. Urumva ko kunengesera, urumva bisigura ko igitigiri c'Imana cyaramaze gukwira. Nibaza ko tuvuze ngo igitigiri c'Imana sasa autre chose, birafite bisigura in the realm of the spirit, mugabo kubijanye nuko turi seti muri groups isuku sico twarabiye ko, ariko twahujwe tungana kunyene kandi urumva turacari kujya nyene. So ikintu rero gihari nuko nivyaba ngombwa ko hagira uwundi yinjiramwo, abarongwa no Imana no bana b'Imana, Imana imaze kudukomenekanisha kwanka yuko hagira uwundi joininga muri group, mugabo sino tu puro mama nturiko turinjiza. Gato ya kwanza aga freestyle gato cyane kuri Ekisa, verse yiwawe ngigwe ko na verse yawe, kuko niyo verse abantu benshi bavuga ati mbe uyu mujama no munyamerika, umujama no murundi, umujama no muganda gatonda tukwebaza kubw'ubuntu bwawe turaguhimbaza, iki byagezwe bitashoboye gukora kuko bifise intege nke kubwa kamere, ubwabuntu bwawe nibwo bwaje ubikora, bunarenza k'ivyo niyumvira nsengera. Oya nta mpungenge yo kuzimira, unongorera mu nsinzi yawe rugira, nyobora mu nzira y'ukugororoka, ndongorera mu muco wawe waka murika, oya simagarikwa ivy'ubwo buzima bwawe birabogabo, oya bira. Bonere nawe nyine mvanga mpaye freestyle, mwese mvanga mu mpaye freestyle. Bonere nkeneye freestyle yawe mu ndirimbo Mimi Shaka. Mu ijambo ryashitseko n'abaryubakako, kakabuto gato nyoni zarikako, wereka gutinya agura amahema, terera urusenga. Twagiye hari abantu benshi bakeneye kumva freestyle zanyu, hari abantu benshi, nico gituma ashatse kubigira kugira ngo ryari nakujije ikiganiro. None kubera iki mutari ko muradoheza freestyle zabo z'abaririmbyi tubumvirize kwanza, tubumve live? Twagiye kwanza hariya, wewe umpereza freestyle ya Mimi Shaka. Ivy'igikundiro n'ivy'icubahiro, ivyo nivyo niyumvira buri munsi. Bisigura ko wagize akantu gatoya.
oya abahungu ngira barakurenganije Bonheur sawa twagiye sawa ekisa twagiye n'ubuntu bwiwe jinirata ijambo ryiwe rimara inyota n'ubuntu bwiwe jinirata ijambo ryiwe rimara inyota. Let's go. Ekisa yangize samuragwa, ekisa yangize mwana mu rugo, ekisa yangize samuragwa, mwana mu rugo samuragwa, ekisa yangize samuragwa, ekisa yangize mwana mu rugo, ekisa yangize samuragwa, mwana mu rugo samuragwa. Sasa sister iryo jwi kwanza warikuye he kuko je oya imyaka je mbayeho sinari bwumva Celine Dion naririmba ko oya iryo jwi ryavuye he ingabirano nziza iva ku Mana bisigura ko izi ndirimbo z'aba Eminem z'abandi n'ibindi byinshi bisigura ko izi atagaciro bifise twavuze indirimbo twavuze ingabire okay bisigura ko indirimbo no guhitamo ku muntu mugabo ingabire yo kuririmba n'Imana yitanga. Yes, bisigura ko ingabire zose dufise ngaha twicaranye nazo ngaha izo kwambara neza kuririmba neza rap nziza n'ikiganda ibyo byose biva ku Mana twavuke nga mu Burundi mugabo je ndabona nicaranye n'abaganda. So David turatanguranye umwaka wa 2022 niturashika kure turacyari mu ntango ariko hari ibikorwa byinshi mutegura gukora, hari ibikorwa byinshi mutegekanya. Ego nivyo twaramaze kuronka igikorwa cya mbere twarakironse vuba kandi n'ubu nicyo two turashiningamwo two tugenda twakaka muri mimshaka everyday. Uyu mwaka muri ko mutegura iki gusumba iyindi myaka? Uyu mwaka turifuza gusohora imiziki myinshi gusumba iyindi myaka twagize. Hama ikindi naco ibisanzwe turababwira hakiri kare itariki ya Kainos, nimba izoza yitwa Kainos event, nimba izoza yitwa inde, nimba izoza yitwa gute, mugabo tuteza guhura n'abantu bakunze ibikorwa byacu n'abakunzi b'Imana n'abandi bose n'abarundi muri rusangi, tugafata umwanya guhimbariza hamwe minimum rimwe mu mwaka. Ibyo turabibamenyesha vuba. Ikindi naco ni aya ma evangelist dutegura hagati mu mezi, nivyo benshi nitubibamenyesha mugabo hari igihe bitaba bikenewe ko tubipublia mugabo nivyo birimwe mu bikorwa byacu. Sigura kakabanye n'akantu kakanwa babo nyene kakanwa babo mugabo abantu bakakira Kristo ari benshi. Ndabibutsa ko Kainos amaze kuba edition zibiri ku bantu bamaze kubikurikirana neza bisigura ko iya gatatu tuyitege vuba cyane Bonheur cyane gose none uyu mwaka nyine. Rero guys nimutubeshe oya naho mwovuga ngira mwobesha jewe hari abantu bari ko baradukurikirana none twitege ryari mu kwa gatatu kwa kane kwa gatanu bimeze gute? Rega hari abantu banyotewe vyatera bavuga ati yo fumizira bari rimwe mu kwezi ibaye ndegaye binteye nubwo oya tuzoyigira nta na rimwe turababwira ikintu ngo tureke kugishitsa, tuzotegeza kubikora mugabo ntitwopresiza ukwezi ubu turakuzi twe turavyitegurira mugabo ntidushobora kubivuga hataragira ko tubivuga bo dukubita. Ariko tubwira abantu we baritegura umwe we barategura kakanoti murabizi namwe ko akanoti gakenewe kugira ngo dushigikire igikorwa cy'Imana. Sasa je ndafise ikibazo, iyo biramutse bikenewe n'abantu ko bakorana namwe amakolabo cyane abarundi, mbega nibihe bintu Victoria's team isaba kugira ngo mushobore gukorana kolabo n'abandi bantu? Ikintu cya mbere nibaza ko bien sûr que wituga utange message iza gufasha abantu, iza kuvuga Kristo. Ikindi kintu cya kabiri naco ni tugashobora guhuza bivanye n'amagahunda
ikindi nacyo bakumvikana n'abajejwe kudukoordina ibintu biragenda neza nza ko tubivugira ngaho byose iyo tuvugana nabo bisigura ko uyo muntu arahawe ikaze kuri staff ya Victoria's team n'abantu muvyifuza murumva ntimwibanire dukeneye ko umuziki wa gospel ushika kure mbega iyo tuvuze gospel tuba tuvuze iki waduvuze ubutumwa bwiza tuba tuvuze ubutumwa bwiza the Bible says muri Home 1 says bose intego isoni n'ubutumwa bwiza kuko ari ubushobozi buzanira uwizera wese agakiza so it is the power no ubushobozi buzanira uwizera wese agakiza ibyo nibwo iyo niyo gospel yego so ikindi kibazo ngomba sister mbega ino myaka umaze gukorera muri Victoria's team nta gihe urumva wicuza iki n'ibindi byinshi shaho ndigera nicuza ahubwo namashima Imana ko yansize muri Victoria's team urashima Imana nawe bonere bimeze gute cyane shima Imana nanje kuko niyerekwa iyo uri kurabona rero uri kurashitsa iryo yerekwa ku munsi uba uri kurabaho igihe umuntu atakaje yerekwa abapfuye rero kuba muri Victoria's team ni gushitswa kwiyerekwa ku munsi umuntu aba ari karabaho ikindi kibazo cya nyuma two turaheraheza mbega iyo tuvuze umuntu w'Imana n'umwana w'Imana ibyo bintu bitandukaniye he bihuriye ikibazo cyiza cyane dufate ku ijambo ry'Imana riri muri Jean 1:12 ijambo ry'Imana rivuga ngo abamwizeye bose babasha gucika abana b'Imana so hariho ikintu yari yava kumwizera n'ikintu yacitse apwe kumwizera kuba twese turi ku isi turi abantu b'Imana kuko turi biremwa byayo umugabo twese ni turi abana b'Imana kuko ubu umwana w'Imana igihe wizeye Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe so tunagira ko tunatumirira abakora twumviriza bose man you have to believe uteza kwizera kugira ngo ucike umwana w'Imana bisigura ko abantu twese turi abantu b'Imana kuko twaremwe n'Imana hama umwana w'Imana nawe numaze kukwizera numaze kwakira Kristo akamwizera reka ndabashimire kuri kano kanya mwaduhaye kumbure hari abantu benshi bariko bariyumvira ati none mbege ikiganiro bizogenda gute tuzokironka gute ariko turabona ko byakunze mbega bonera nakaye kajambo kanyuma ushobora kubwira abakunzi ba Flip GTV akajambo kanyuma nobabwira nuko tubashimira cyane kubona muri ko murakurikirana ibikorwa byacu muri ko murakira message tubaha ni umunezero kuri twebwe kubona yuko icyo twijejwe kiro kirashikira benshi kandi ko kirabafasha rero turabashimiye cyane turashimiye umuryango wacu wa True Private Church abadushigikira aho uri hose icyo ukora cyose kugira ngo rino yerekwa ribandanye gushika kure imwama guhezagire cyane David biri gute oya bimeze neza cyane nariko ndafashwa n'amajambo ariko aravuga bonere yego cyane gose kugira bari bibashikire byahereye iwacu so ikintu nanjye numva no kumwe ko byo bonere avuze ni gushimira cyane abantu badushigikira abantu badutera intege abantu badusengera abantu badufata mu mugongo mu buryo bumwe cyangwa ubundi God bless you turategwa intege cyane no kubona uwo muntu agira share uwo muntu agira comment uwo mugira like God bless you Imana ibahezagire Imana ihezagire Flip GTV Imana ihezagire MP Imana ihezagire na cameraman Imana ibahezagire muri rusange amen sister nawe urashaka kugira akajambo kanyu mushikirije abakunzi bacu nanje nongera kubashimira nkuko abandi bagiye barabivuga turabashimira kuco mukora haba mu kudusengera ikintu cyose mukora Imana yagure mu byanyu mushikare kumviza kandi mimshaka ni indirimbo y'umwaka Pisi muyumviriza nibaza ko mutaguma mumeze kwa kundi ngene mu muryango biguma byaguka ahantu hose turabakunda cyane nuko sinogera ntasurinye kino kintu wabera vuze nibaza ko tubatumire cyane gusubira kumviriza mimshaka warayumvise yisubire makoze uko ukomeza kuyumva niko ukomeza kubiba iyo mbuto muri wewe kandi ejo canke hirya yejo bizokwama ivyamo
Yes abakunzi ba Flip GTV nanje ndongera kubashimira abafasha kanya kabo bariko baradukurikirana abakomeza gukurikirana ibiganiro vya Flip GTV turabashimiye tongera tubatumirira kugira subscribe kuri channel ya Flip GTV na Victoria's team na cyane kugira ngo ibikorwa bizibashikire mu buryo bwiza mu buryo bwagutse mukomeze kugira ama like ama share na cyane kuri za zindi platform zindi za ama page ama Instagram kugira ngo dukomeze kwagura ibikorwa. Ciao turabakunda cyane.